Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro neza mwebwe mwese bakunzi b'ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru, sangwa ikaze muri ano makuru yo kuva kugenekezo rya 18 gushika kugenekezo rya 24 Munyonyo, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI, akabagizwe hanini n'ingene umunsi mukuru wa Kristo Mwami wahimbaje mu maparuwasi amwamwe yo muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Turababwira ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umuvunyi w'abaririmbira-Mana muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Turagaruka ku rugendo rw'ubutumwa rwanye n'ubweranda Papa Francisco rugirwa 32 mu gihugu ca Thailand no mu Buyapani. Idoni mu kanya Audrey de Kaze n'uwagira yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru mu gisata cyo kwemera. Ecclesia Katolika ku isi yose yari mu gahimbare ko kwigina umunsi mukuru cyane wa Kristo Mwami ku munsi w'Imana igenekezo rya 24 Munyonyo uyu mwaka. Mu maparuwasi amwamwe bagenzi bacu baratubwira uko vyagenze. Muri paruwasi Nyakabiga mugenzi wacu Marie Chantal Nzeyimana nawe aratubwira uko uwo munsi bawuhimbaje. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 Munyonyo muri paruwasi Mukiza Mweranda barahimbaje umunsi mukuru wa Kristo Mwami, bongera binjira inzu y'amanama bari bamaze imyaka 4 bubaka. Ivyo birori vyatewe guteka n'umwungere w'inararibonye Evariste Ngoyagoye, akaba ari we yahereje iyo nkuka y'imisa, ahawe ikaze na Patiri mukuru Desire Ninahazimana. Musiguro yiwe yaribukije uko uwo munsi mukuru wa Kristo Mwami watanguye. Tumwumvirize. Mu gihumbi kimwe n'amajana 925 niho Papa Pio wa 11 yashinga umunsi mukuru wa Kristo Mwami, ariko yabigize kubera imvo zari mutumye muri icyo kirya kiringo. Muri 2025 haheruka kuba intambara yateranije ibihugu byinshi cyane byo ku isi, hariyo rero ubukomunisi bwari bumaze kwiganzira igihugu cy'Uburusiya n'ibindi bihugu byari bike byari hafi y'Uburaya. Hari hamaze kuza intwaro zihakana Imana mu Butaliyano, mu Budagi, bya Hitler byari bitanguye gutukuza barabibona yuko ariko biraja kandi bije nabi. Ahandi naho mu Bufaransa n'izindi ntara barabona ko baziramenyetso nabo nyine bariko baragwira. Rero Papa Pio wa 11 yandika ikete yitwa Croix Primas, araheza aramenyesha abakristo ku isi yose ati harageze ko tugaruka kuri Kristo Mwami wacu. Igihe cyose tuzoba twihakanye Kristo Mwami wacu, twari watugaba, twari we aduha amabwirizwa y'ubukiriro, nta mahoro tuzoronka. Ariko natwemera Kristo akaba ari we Mwami wacu, natwe tukaba abamukurikira, tukageza tukemera amabwirizwa dushikiriza, hati muri ico kiringo tuzoronka amahoro, tuzotera imbere kandi n'Imana izoduhezagira. Inkuka y'imisi irangiye, ibirori vyabandanirije mu nzu y'amanama shasha, aho umwungere w'inararibonye Evariste Ngoyagoye yabanje kuyihezagira. Ahejeje barabandanya bakengurukira umukama, bongera basangira n'inzimano. Umukuru w'inama nkuru ya paruwase Wiri yarafashe ijambo akengurukira Imana kuri iyo ngabire ibahaye, yongera akengurukira abakristo bose ba paruwase Mukiza Mweranda bo bitanze kugira ngo iyo nzu y'amanama iboneke. Arakengurukira n'inshuti n'abagenzi babafashije kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe. Na Patiri mukuru Desire Ninahazimana yarafashe ijambo akengurukira Imana, yongera akengurukira uwo wese yagize ico akora kugira ngo iyo nzu y'amanama iboneke. Kuko abakristo Mukiza Mweranda baba abo twikoze ko bandi bose bagiye neza, kuko bayobowe na mutima, abagira beza mu mitima yabo, nibabowe n'amatungo bagashobora gutanga ivyo bakugamije Imana. None rero tubishimiye umukama, ariko namwe kandi turashimira cyane. Ivyo birori vyasozerewe n'ijambo ry'umwungere mukuru w'inararibonye Evariste Ngoyagoye. Marisha Nzeyimana, Paruwasi Mukiza Mweranda ku bwa Sedicom. Muri vikariya ya Buhonga
neza na neza muri Paruwasi Magara. Jacqueline Habonimana aratwiganira uko vyagenze. Ibirori vy'uwo munsi mukuru wa Kristo Umwami byatangujwe n'urugendo rurerure rwatanguye isaha 2:30 gushika isaha 4, rukaba rwahereye ahitwa Imakombe gushika hafi ya zone Magara, ahitwa ku Mabaho kagaruka kuri Paruwasi, ari naho haciye habera inkuka ya misa yaherejwe na Patiri Mwibutsamana Silveri Ntasumba Umuyange. Mu nsiguro yiwe idondora ubwami bwa Yesu afatiye ku nkuru nziza y'uwo munsi, yabariye abakristo ko umwami wabo ari Yesu abambye ku musaraba hagati y'ababisha, maze akabasaba kuzirikana ivyerekeye ubwo bwami bwa Yesu mu ntambwe zitatu. Tumwumvirize. Reka rero tubizirikane ivyerekeye ubwo bwami bwa Yesu Kristo mu ntambwe zitatu. Ubwa mbere, ubwami bwa Yesu bukomoka ku Mana se yamusize. Ni ingabirano y'Imana irengeye na kure uko abantu butahura. Nk'uko twabyumvise mu nyigisho zitandukanye twagiye turumva muri iyi minsi heze, imbere y'uko umwami yinjira mu mabanga yarasigwa amavuta. Ubwa kabiri, ubwami bwa Yesu bwarandukiye ku musaraba. Naho yari umwami yasizwe n'Imana se, iryo teka ryarangutse bimwe bifite mu kudupfira ku musaraba, mu kubambwa ku musaraba, no mu kuzuka mu bapfuye agatsinda urupfu, akabemeza ko aganza byose mu gutsinda n'urwo rupfu nyine. Ubwa gatatu, twese ababatijwe turi muri ubwo bwami bwa Kristo. Nyirasizwe twahawe, twarasangiye iteka na Kristo kuko twasizwe, gutyo twinjizwa mu muryango w'abasaseredoti, abahanuzi n'abami. Inyuma y'inkuka ya misa, ibirori by'umunsi mukuru wa Kristo Umwami vyabandanirije mu ngoro y'imanza n'amanama iri mu bigo vya Paruwase Magara, aho abihebeye Imana, abamenyeshamana, abagize imihari n'imigwi co kimwe n'abatumire baciye basangirira hamwe inyobwa n'imfungurwa kavukire. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome, Paruwase Magara. Mu bwibutsamana bw'igipolisi tubibwirwa na Sidi Ndayikengurukiye. Mu maparuwasi akukira igipolisi c'u Burundi naho nyene harahimbajwe umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Muri Paruwasi Regina Pacis muri Sokarti uwo munsi mukuru warahimbajwe, ukaba watangujwe n'urugendo rweranda rwahereye muri Sakritia rugana mu ngoro y'Imana, aho haherejwe inkuka ya misa yaherejwe na Patiri Pascal Barampiga, icegera c'umwibutsamana mukuru mu gipolisi c'u Burundi. Mu nyigisho yatanze yaribukije abaraho ko ubwami bwa Yesu utaje nk'ubw'abandi bami bo kw'isi, kandi ko atari ubwami bw'umukazo, kandi uko bari babwibaza atari ko bwaje, ahubwo bwaje ari ubw'amahoro. Nitumwumvirize. Ariko rero cyatangaje kandi kidutangaza sekende ni uko ubwo bwami bwa Kristo butagarukira ngaha kw'isi. Ubwo bwami bwa Kristo kandi butangaza abantu, kuko iyo Kristo Umwami bari barendereye Abanyisirayeli uko bari bamwiteze atari ko bamubonye. Bari biteze umuntu aza afise ubushobozi gukuraho intwaro y'abaromani, ariko nguyo uwuje avukiye yongera kandi aryamikwa mu bwato bw'inka. Kumva ko Mesiya barindiriye avutse muri ubwo buryo akavukira ahantu hari aho, ngico igitangaje cane rwose, cyatangaje cane rwose Abanyisirayeli. Ubwami rero bwa Kristo Mesiya tububonera kandi tukabutangarira ku musaraba. Ku musaraba niho twategereye neza ko Kristo by'ukuri Jambo w'Imana yabyawe na Bikira Mariya ari umwami w'isi hamwe n'ijuru. Muri iyo nkuka ya misa harabaye no gusabira inama nkuru ya paruwasi yari yatowe inyuma y'igisabisho c'imisi 9. Iyo nama nkuru ya paruwasi nshasha ikaba izomara imyaka 3. Harabaye no gutanga agafashanyo ko gusahiriza abana begeranijwe hamwe bakuwe mw'ibarabara, akaba yaranakengurukiye abakristo bitanze batitangiriye itama mu gufasha umukristo yaramaze igihe kirekire agwariye mu bitaro by'umwami Karede. Inyuma zaho
abakristo baciye baja gusangira hamwe amasaka no kwiginana mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi. Ndayikengurukiye Siridi muri Sedicom. Mu ntara y'ubutumwa Mikaeli Mweranda muri Paruwasi Kanyosha, Gonzalve Ntashimikiro nawe aratwiganira uko umunsi mukuru wahimbajwe. Mu guhimbaza umunsi mukuru batanguriye ku rugendo rwagizwe n'abakristo bagiye imbere, abanyamihari n'imigwi bagenda bararirimba indirimbo zihagiza Kristo umwami, mbere guhereza inkuka y'imisa y'isaha 4 yaherejwe na Patiri Thomas Mugirente arongoye Paruwasi Kanyosha. Nyuma y'iyo nkuka y'imisa abanyamihari n'imigwi ikambe n'abandi bakristo barahuriye hamwe barasangira urukanywa, bongera barumviriza amajambo y'akamuneza y'uwo musi. Patiri Lambert Nishimagizwe arongoye ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri Paruwasi Muvyeyi Kigongo Kanyosha yarakengurukiye abanyamihari n'imigwi ukwitanga kwabo mu ntumbero yo gukomeza ekleziya no kumenyesha inkuru nziza ya Kristo hose. Yahamagariye abo bakristo kurangurana akanyamuneza no kwicisha bugufi mu butumwa barangura bagafatira akarorero kuri Kristo umwami. Yaboneyeho no guhanura abanyamihari n'imigwi kugendera umutima wa Kristo no mu bihe by'amatora igihugu cacu cimirije. Uyu mwaka subusanzwe urutanguye umwaka uzodushikana muri 2020 aka uzorimo amatora mu gihugu cacu hageze amatora hasha habibiri ubaho rasenga hasubira kwibuka ko yabrasenga uwaragira nevera kugira zari hasubira kwibuka umukeri Bikira Mariya yahora yitura abona umugambwe wiwe abona ubwoko bwiwe bwagabe bwakisi twavuga kashumengo yaramajambo gusa narishatse rero kubasaba nk'abari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa bw'ekleziya wa mutima w'umwe bariko baratubwira ibi Kristo atwereka amasabira bavuga ati ese bose bo umwe tugiye kuronka rero deyade zorabe mbega jewe zogendera gute umutima wa Kristo umwami w'amahoro umwami w'ubutungane sizohabaza ngo bagire inama z'abagira nabi abandi sizohava numva ko nakaba muteguriye kumugirira ikibi sindamuburire mbega sizoba ndamwishe. Biratangaza bene abantu bahora basenga n'umwete n'ubwira baririmba basubiramo inazwa ry'umukama hageze amatora ntibamenye ko ari abakristo. Naha rero uyu Kristo umwami turiko turahimbaza umunsi mukuru utubere akabaza. Kana Nkeshimana Ponsier umusuko w'imihari n'imigwi mu Paruwasi Muvyeyi Kigongo ya Kanyosha kumwe n'abandi bakristo baragaragaje kanyamuneza ko uwo munsi mukuru wa Kristo umwami. Twawihimbaje neza aho twatanguriye ku rugendo imbere yuko y'inkuka y'imisa ya gatatu itangura. Abanyamuhari n'imigwi bari bawitavye bafise ibimenyetso by'imihari yawo, eka byari ibintu bihimbaye cyane. Twishemeze Rodrigue ndaryohewe cyane umunsi mukuru wagenze neza, ndibaza n'abandi bakristo twaryohewe twese, twaririmbye, twagiye mu isengero turasenga. Biyago Maria Teresa ni ivy'ukuri umunsi mukuru wa Kristo umwami uranshika ku mutima rwose kuko Yezu wenyene yampfiriye ku musaraba. Tubamenyeshe ko muri iyo nkuka ya misa isaha 4 yahejwe na Patiri mukuru abakristo 16 bemerewe gusubira guhabwa amasakaramentu inyuma yo gusubiramwo ca gisabisho kigaragaza ukwemera. Abasaveri 10 nabo baragize indagano mu gihe abakiro nabo basubiramwo indagano zabo. Muri Paruwasi Muvyeyi Kigongo ya Kanyosha, Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Eka no muri Paruwasi Mikaeli Mweranda, Claver Kayoya aratubwira uko vyagenze. Urugendo rwo kwigina uwo munsi mukuru rwatanguye igihe cy'isaha 4:15 ruva kuri Paruwase ruca kuri Avenue de la Mission rumanukana kuri Boulevard de l'Iprona rukatira kuri Chaussée du Peuple Murundi ruradugana kuri Avenue de l'Université rugaruka kuri Avenue de la Mission rugana kuri Paruwasi Mikaeli Mweranda. Igisabisho c'inkuka y'imisa cyo kuri uwo munsi mukuru catanguye igihe cy'isaha 5:10 kirongowe na Patiri umunyabigiga wa Paruwasi ya Mikaeli Mweranda Prosper Bigirimana ari kumwe n'umusaserdoti w'umukama Egide Nzeyimana asanzwe aba kuri Paruwasi ya Mikaeli Mweranda. Mu siguro y'ijambo ry'Imana ryo kuwo munsi yisunze ibisomwa byo kwiyo Dominika y'umunsi mukuru wa Kristo umwami. Indirimbo imvyino zirasamirana mu ngoro y'Imana higinwa uwo Kristo umwami w'abami. Inyuma y'igisabisho c'inkuka y'imisa urubanza rwace rubandaniriza mu gatutu kabereye mu nzu y'amanama ya Paruwasi. Imihari n'imigwi yose yari yasidukanye n'iyo nka kumwe n'abakristo mu
kuza kwigina Kristo umwami. Intambo, imvyino, indirimbo birasirana mu kanyamuneza. Mu majambo yagiye arahererekanwa byararanga ko wari umunsi mukuru wateguwe neza. Nyakubahwa coordinateur Manirambona Jean Claude yakiriye abashitsi arabipfuriza ikaze, abipfuriza no kuroranirwa mu mwanya wose baza kumarana mu kwigina uwo munsi mukuru. Eka umunsi mukuru wabandanije urangwa n'akanyamuneza kadasanzwe nk'uko imihaye n'imigwi yama ibigira mu kibanza c'amanama, kuko kabara akaryo ntangere kabonetse kubahurikiye mu mihari itandukanye n'imigwi baronka akaryo keza ko kwicara hamwe kugira ngo bigine uwo munsi mukuru bari hamwe bose. Ubanza rwarabandanije mu kanyamuneza ruza gusozerwa igihe c'isaha 12:45 ku muhezagiro washikirijwe na patiri ajejwe imihari n'imigwi Bigirimana Prosper Claver Kayoya, Paroisse Mikael Mweranda ku bwa Sedicom. Tukiri mu gisata cyo kwemera nyene ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 22 Munyonyo niho hahimbazwa muri Ecclesia Katolika umunsi mukuru w'Umweranda Cecilia, akaba ari umuvunyi w'abaririmbira-mana muri Paroisse Mukiza Mweranda. Willis Ndayihebura aratubwira uko wahimbajwe. Akona kanyamuneza karangwa mu ngoro y'Imana ya Paroisse Mukiza Mweranda iri neza muri zone ya Nyakabiga komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22 imigwi y'abaririmbira-mana yariramutse ihimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wabo Cecilia Mweranda. Hari neza igihe cy'isaha 11 z'umugoroba aho hatangura inkuka y'imisa yarongowe na patiri mwibutsamana w'imihari n'imigwi muri iyo Paroisse, Patiri Ernest Nzisabira. Iyo nkuka y'imisa niyo yabereyemo ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru. Mu nyigisho patiri mwibutsamana yarongoye iyo nkuka ya misa yatanze yibukije abakristu icari cy'ingoro y'Imana eka n'icubahiro ikwiye. Yaribukije abaririmbira-mana uruhara rwabo, aranavuga bimwe mu byaranze ubuzima bwa Cecilia Mweranda agira ati: yakuye mu muryango wangira umenyekana cyane, ariko mubo bavukana bose no mu nshuti n'abagenzi niwe yari umukristu kuko yaritegurira araronka ibatisimu, yamwitwarika gusenga no gusoma inyandiko nyeranda. Niho rero bagenda kubarika ku mwami, umwami arabahendahenda muri icyo gihe kugira ngo bahe ukwemera kwabo, nabo baraga bati dushobora kwihakana uwaducunguye. Niho rero baca bacira urubanza rwo kubaca imitwe. Ati Cecilia rero Mweranda ababona yakuna ariyimbira Imana n'inahaza Imana mu mutima wiwe, yakuna akanyamuneza. Twaregereye kandi ubuserukira urwego mpuzamigwi y'abaririmbira-mana muri Paroisse Mukiza Mweranda aratubwira ingene batunganije uwo munsi agira ati: twaritunganije neza cyane ku makohare yose kugira ngo turirimbire hamwe, ariko duca turavuga tuti reka turondere umwambaro uduhuza wirabura hasi hejuru akera, tukagira abacuraranzi bamwe uririmbisha umwe, abaririmbira-mana bose bakaja hamwe, ijwi rya mbere ku makohare yose rikaja hamwe, rya kabiri gutyo ku majwi yose. Hanyuma n'umunsi udasanzwe kumbure byari kuba ngombwa yuko duhurira hamwe kugira ngo tuwigine dusangire amasaka nk'uko twasangiye amasakaramentu, ariko ntibyari gushoboka kuko uwo munsi uhuriranye n'umunsi uri hagati mu ndwi muri ya minsi 9 ya Novene, ari naco gituma uwo munsi twaciye tushira mu kwa kabiri kugira ngo tuze duhurire hamwe twigine rero Cecilia Mweranda, mbere tukazokwifurizanya n'umwaka mwiza. Twamenyesha ko amashikanwa yose yatanzwe muri iyo nkuka y'imisa yagenewe gushigikira ubutumwa budasanzwe iyo migwi irangura. Nayo kuri Paruwasi hakaba hari imigwi 5 y'abaririmbira-mana, 3 yisunga cyane indirimbo z'ikirundi hamwe n'uwundi umwe wisunga igiswahili, ekanikwa n'umugwi umwe w'igifaransa. Willis Ndayihebura ku bwa Sedicom, Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Tujiwe makuru yandi madioseze. Nyeni cubahiro Musenyeri Venance Bacinoni, umwepiskopi wa dioseze ya Bururi, yarakiriye ku kirimba ciwe ku munsi wa kane igenekerezo rya 21 Munyonyo, umugwi w'abasaserdoti bashasha batiwe muri iryo banga mu kwezi kwa Mukakaro uyu mwaka. Intumbero y'urwo rugendo rw'indamukanyo kwari ukubereka no kubashikana imuhira, bakaba basangiye inkuka y'imisa yakurikiwe n'ikiganiro c'agatutu. Ni inkuru twashikirijwe na Zenonze Imana. Dusozera no makuru ku makuru yanyu n'ubweranda Papa Francisco
aho yagendera igihugu ca Thailand n'Ubuyapani kuva ku genekerezo rya 19 gushika ku genekerezo rya 26 Munyonyo mu gihugu ca Thailand bikaba vyahuriranye n'isabukuru iry'amajana 350 aho hashingwe intara y'ubutumwa Siam hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 669. Uko rugendo rukaba rwaranzwe no guhura n'abatwara ivyo bihugu abakuru b'amadini ibirori bitandukanye uguhereza inkuka y'imisa no gushingira inta ukwemera. Harabayemo kandi kwiyamiriza ihohoterwa ry'aboro n'abantu bato bato ikoreshwa no gutunga ibigwanisho mu nyanganda. Nyen'ubweranda Papa Francisco yarahimirije ugwaruka kubaka akazoza keza gashingiye cane ku muvukano. Nyen'ubweranda Papa Francisco yaribukije ibihugu vyo kw'isi yose akamaro k'ibiganiro n'uruhara rw'amadini mu kubaka akazoza keza kubahiriza agateka kazina muntu. Yarongeye arashimangira ko igitabo c'umuvukano runtu ci Abu Dhabi ko kiterekeye ibiganiro n'abari mu idini y'Islamu gusa ariko kandi ko kiraba abari mu madini yose. Aya makuru tukaba tuyakesha Vatican News.